Ruriro kugira ngo burya aririmbe gitari yari depression yarafise muri yo burya ntiyaririmvye gitari yaririmbye gitare yari kashaka kuvuga gitare kundo nago non il y avait pas l'amour Lizo na rukundo rwari rurimo parce que c'était les blagues no Lizo no zari ama blague novuga ko ninga kurya nakundanira abari abakobwa bangurira imiduga bagira ibiki oya gitare we vyari bitandukanye n'abandi muri make ntiyari urukundo gukuri non ce n'est pas l'amour na rukundo rwari rurimo Lizo arabakunzi bawe arabakunzi bashane kweri abantu babibona gutyo ko twakundana peut-être je naramukunda mewe niyankunda hareze imyaka 15 Chanel avuye mu buzima bwawe tukundana bien sûr apara imyaka 15 gusa haheze imyaka 18 parce que il y a c'est pas 18 ans c'est même 20 ans avuye muri oui none kumengo relation yanyu yabaye umwanya mutonya kiravugwa cyane kuba hariho icamwa coba caravuyemwo gituma relation itazimangana Burundi kuko vyoba vyari oya Sean Queen ibintu vy'uyu muntu uri kuravuga mbere ndashaka tubivamo shobora kubandanya ndamuvuga izina oya ntusubira basi ivyabaye vyarabaye hoba hari kandi yaravuze ibintu vyose murabizi yaravuze ko niwe yavuze ko umwana twavyaranye atari umwana wanje umwana amenywa na se cyangwa amenywa na nyina umwana amenywa na nyina carrière yawe ndaza kuma mbandanya n'ibintu bimwagumye mujana muri carrière yawe twumva Lolilo tukumva Big Fizzo Big Fizzo uyo muntu mureke no kumuvuga vraiment iryo zina sishaka kuryumva sishaka kurivuga ko sizosubira no kurivuga mu buzima bwanje ico brother sizosubira no kurivuga mu buzima bwanje parce que na publicité nje gukorera umuntu nkarimenya paswemera ko mu brother oya nabi nawagira ibiki wemwereke gusa zavale hanyuma mubwira amafoto yiwe ntumutinye nurabe ngo ninaka no mubwize ukuri te comme ça Diamond waramubwiye naramubwiye wenje naramubwiye igihe ba blockada ni yanje YouTube yanje naramubwiye c'est pas bon c'est comme ça yari rusara babwira ugurura YouTube ya Lolilo warubatse inzu yego mimi sio mpaka nikwambie vie privée hiyo ni Lizo no umusani okay nakwambia niko na nyumba sio nyumba kawaida si inzu isanzwe si inzu ni etage abayizi barayizi aho iri sishaka kukubwira aho iri etage ni rahera werutse mbere gukora iganiro na Cheval intumwa ya 13 uko yiyita nuko abantu bamuzi cyane ariho kandi nambwe ati uraburira indero abaririmvye baba legende bariko barakora ibikogwa ariko kabigwiza n'ubusa niye bikogwa vy'iterambere bamaze gukora gushika uno munsi bimaze guha ugwaruka ubuzi kugira ngo abantu tubite aba legende nikiye kintu bamaze kumarira urundi gwaruka cyo kintu girunyisha we Cheval we agasopo kwanza gasopo kabisa bitu ya ujusu nabingia hemo nube winjira mu bintu utazi we niye kugurura amashure gufata umuntu nka Lolilo umuntu nka Big Fizzo yagize ibintu binini nyakora ukabagwiza no busa vuga Lolilo uriko uravuga Lolilo numbwiye umuntu atari muri nani yanje ariko muri carrière oya carrière yiwe na Jeffrey carrière yanje uya muri mu muziki ariko turi mu muziki umwe wese afise carrière yiwe nutuvangesha raba makesho yawe muba mwaracanye na Big Fizzo ku buryo utobushaka ko Big Fizzo muvuga man urazi kubera iki mu buzima bavuga ati ushase kumumenya umuntu rabo bagendana ushase kumenya umuntu rabo bagendana ugendana n'abapatro uwo mupatro ugendana n'abasazi uwo musatsi ashobora kuba ari cyo kitari ciza hagati yawe na Big Fizzo no muriko murateranya muriko murakora ibintu bitari byo no ibikogwa vyiwanje apana vy'undi muntu komaje no menye ibindi vy'undi nigezo kumenya vyiwanje najari yaragupostinze inde Big Fizzo na chance zosubira kuha umuntu wari we wese kwisi c'est fini ashaka kuprofita jewe muri make Big Fizzo no iryo zina nakubwiye nurivuge aweze kuchanga maziwa na mawese maziwa ni nani mawese ni nani bakuge aha bakuge yes ivyo onya vyavuzwe
ni post iri hano onye yavuzwe nande urabona wasubiriye vya bintu na oya ntazina navuze wambuje kuvuga bijya bintu. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera komeze neza mu mwiriwe canke mwaramutse bivanye nawe muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda wikaze always uri kwadukinira uri mu Burundi mu Rwanda bitazana muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu gufu y'abarabu ndavuga mu mani Tanabi Saudi Arabia Dubai Canada Australia mu Swiss n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze kiri mushashu kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe kugira tukomeze kubaka umuryango munini nitwa Lolilo mzizi wajiwe Foshizo Ntare Chambara Burundi. Afise amazina menshi numu legende ni nararibonye umuziki w'u Burundi afise imyaka irenga 200 muri industry. Hari wavutse amwumva n'ubuunya akimwumva, hari waciye ubwenga amwumva none Musa akimwumva avuga ati ndabakoresha niyihe ngo ntasaze je wemaze kungana onye yitwa Lolilo na Sol Salom. Turaguha ikaze. Hinya katsingodo hinya katsingodo hinya Dulile bujaman turabachiman tuvyats I wanna man Dulile bujaman turabachiman tuvyats I wanna way Baziko baje kuhangula batanilota Baziko baje kuhangula awe hey abana bafisa amamodoka muri club nishisha na vodoka bacha kuri pista babono bagahonoka ore umakashi hinya katsingodo hinya katsingodo hinya hey tori or not yepwekawe tori or not hey yes I is Lizo Manizo Foshizo mzizi wajiwe Simba Ntare Rugamba Chambara Burundi wese rumba kama mwumvise kwanza umuntu acumva kwanza muri yo indirimbo yitwa Toronet tugenda kuri YouTube ubanzura indirimbo yiwe n'indirimbo nziza iri mu butumwa budasanzwe ashaka ko baca intege canke abateze imitego tuza kubigaruka ko ariko kandi amaze kumvingana aririmba uca wibuka bimama twi bimama twi basovuga baruhe nakindi biyumvira taruguteranya Basumari ngwi bacanira mabuye naco bokora cyo tuma duhebana ni kuki ngukunda ni kuki nakwihebeye ni kuki nagupfiriye ukanyereka kutsangeneye yes I nkunda gusafye bebe mbiri cumpora yes abamukunze kitari canje tsansararara uganda kube tsansararara ndakuvuze tsarara na uvuge tsarara rirayu kama Romeo kama Juliet kama Romeo kama Juliet yes n'indirimbo nyinshi hari umwazikunze harakunze indirimbo muri izo onya yareheje baramukunda kubera indirimbo yaraye mu buzima butandukanye ariko kubera indirimbo ya Lolilo iramuremesha hama kandi akura amukunda uno musi no mutumire wacu kuri African TV atuza kuyaga byinshi bitandukanye mu rugendo rwego umuziki abamukunze mu myaka myinshi itandukanye turaguha ikaze rero bakunzi bacu benshi bagukunda Lizo murakoze cyane babosi bacu muriko muradukurikirana tugire subscribe comment like and share kuri iki kiganiro mu sharing ahantu hose parce que uno musi numuriro Flozi. Yes, numuriro mwinshi atuma tuyagerere kubijanye n'umuziki w'u Burundi ahari mu bantu batanguje umuziki mu Burundi gukora ama video meza mu Burundi no musimye tukanye tukiri kumwe agikora amasanamu atandukanye inyuma y'abandi y'urundi guharuka rukora amasanamu ariko urumva yuko ni nararibonye mu muziki w'u Burundi Lizo turi mu gice aba legend legend muri kino gihe mubayeho gute tubayeho bien cyane aba legend tubayeho bien parce que turiko turakora kandi akazi kacu muriko murakabona ibintu bibandanya kuba bon kandi n'amahera ariko arinjira buke muri mu ma concert kuri YouTube Distrokid anose turakora ntavyo kuryama navyo amajambo akazi imbere respect akazi imbere ntabyo kuryama ibikorwa gusa ndashaka tuze kuja muri iyo myaka 200 nirenga 25 25 ans de carrière mu muziki wo mu Burundi
ndashaka zo tugira resume gatonya imyaka 25 yabaye imyaka imeze gute kuri Roriro myiza cyane n'ubu nyiracabandanya parce que hariho vyiza hariho bibi hariho ama obstacle hariho gutobora hariho gusubira inyuma hariho kuduga byose birimwo en fait twofata ko muri yo 25 ans cyari vyiza gusa parce que byose biraza ni mu buzima turi mu buzima indirimbo ya mbere yahinduye ubuzima bwa Roriro wibuka n'umunsi vyabayeko yari umunsi umeze gute yari iyihe ndirimbo indirimbo yanje yahinduye ubuzima bwanje indirimbo yitwa reka kwica mwene wanyu vibutse mu kibuno wihora inshuti ugahora umuryango ni indirimbo nasohoye ndaronga chance haheze imyaka 25 ndaronga chance yo kuja muri Hollande ntwawe na president nyakwigendera president Buyoya nakigwa na association yiwe yitwa Kibiri abavuzi b'ingoma hanyuma ibintu byari bimeze cool ndakira ama concert Hollande Belgique France hanyuma ndagaruka muhira byari bibon ndafata video yanje yanditse andi mateka yitwa bimamatwi cangaruka mu Burundi iyo niyo yari indirimbo yanje ya mbere yugura imiryango après barandondera mu Rwanda mu Bugande muri Tanzania muri Congo hose bace bandondera bavuga uyu mupeti Bera nari gipeti nyene gifise keza. Ego. Yes. Vyaro ko arukira umujene akiri muto cyane pe ku myaka 15 usa na Nelly stili za Nelly abantu bakwita Nelly cyane ariko kandi banazira amazina menshi batangure kuri Cisco. Cisco yari Loriro Cisco kubera natoye instrumentale ya Cisco haize imyaka ngahe parce que sinari bwasohora indirimbo nimwe twaririmba ku instrumentale twaririmba bijya vya ama spectacle twagira ama spectacle kuri CCF kuri province ahantu bita kuri province ubunye hariho nani ne wagirira manani ari kuri province nyene bayita province hariho na nani yacu ya Amical de Musiciens hajya nyene hajya mu centre ville okay twakira hajya ama concert twagira kuri Méridien n'ahantu heshi muri ico kihe mugabo twagiriye vya spectacle kubera n'ama studio yari bwabe ego yes mu rugendo rwawe umuntu aronse 6 aronse hit biramugora kujeha ku myaka 15 vyari ibintu bimeze gute kuri wowe ndetse n'umuryango wawe bavyakiriye gute mbega wari uvyiteze sinari ndavyiteze mugabo nakunda kuva kera gukina amarobo hajya Michael Jackson yego narabikora vraiment ariko ubushure urabona quand mugabo ndagira buke nyene utuntu tupa tumwe hanyuma après naho papa ntiyabikunda kubera amashure naja ku ishure ubusa ibintu byagutyo nyene nkina marobo subi muhira nkaje ingoni umustar yego nkaje ingoni wamaze gukora reka guca bene wawe oya igihe nakora nakira ivyo vya marobo nari umuneri Burundi nyene mugabo ntanguye gusora indirimbo zanje papa niwe yatangiye kubona ko hariyo ihinduka yaciye avuga ngo umwana reka ndamureke ndamuforce parce que ndamuforcije no mubura no kumubura aca umugenzi wanje papa wanje yaciye umugenzi wanje amba hafi turavugana akambwira utuntu akanjera akambwira ifoko se comporte comme ça nugire gutya kubera urabizi n'abakobwa baca banyiruka benshi bari nyuma yanje ariyo n'indirimbo naririvyemwo hari abakobwa benshi nagiye mvuga banyiruka inyuma bari Canada bari États-Unis 100% muri 100% ariyo benshi navuga ama États-Unis sinzi nani Belgique sinzi Hollande bose barakurondera abo bose barandondera kandi batanga inoti bangurira amamodoka sizo bastari bubunye vraiment byagiye he kera batugura imodoka umwe akaza akavuga iyo modoka sishaka kuyibona ko yitwara ni nakaya kuguriye ukacivuga kamemgire gute no igurisha unyene sindayikeneye cyangwa ishira pembeni bayishira pembeni akangurira iyindi shasha byari bishushi sure rero yari ashushe vraiment ego muri cyo kiye nibuka kwe
kweri abakobwa vraiment bariruka inyuma yanje bari umuyoro. Yego. Yes. Muri ico gihe kimara gukora indirimbo iraguha hit uraja mu Buholande ukimara kugaruka ugarutse uri umustar wamaze gukora ibiteramo hanze y'igihugu wamaze kuronka abantu bagukunda ndetse n'amakuru yasigaye aravugwa mu Burundi wari wiyumva gute mbega muri wewe? Ni santa nyene nk'umustar nyene parce que no guca mwibarabara narifise umugenzi wanje yitwa Bob Sele ari muri Afrique du Sud niwe yanjera cyane niwe yari hafi yanje sikuvuga ngo yari mu bodyguard wanje ariko yari mu grand frère yameye mu grand frère aramproteja hamwe n'uwundi yitwa Baby G nibo bamproteja bavuga no petit ifoko wiruka abademu bakaza bakazibira imodoka abantu bakazibira hagati mwibarabara sinaca mwibarabara imodoka bayizibira baka asohoke mutu mubone no bakasohoka bakirukana abantu nyene cyari hatari bazi ko ngiye kugira emission kuri Mwizero radio Mwizero cange Isanganiro cange bayita gute kandi CCIB FM plus najayo mugabo abantu gasanga haze abantu baruzuye uyo mujama dushaka tumubone yari ngorane. Yes. Wagize 6 nini nyuma gukora amahit atandukanye ibikorwa vyinshi Imana yarugura imiryango amakonser menshi araza ariko kandi muri iyo myaka mu myaka yanyu myaka y'ibihumbi 2000 ntabarimvyi bashi bari bahari uri mu bantu batanguje gukora ama video hama kandi bugurura amaso abandi bantu mu rugendo rwawe nibe bintu wibuka bitangaje vyakubaye? Ibintu bitangaje kubona abantu bari hamahera kuri masalle de cinéma kugira barabe indirimbo zanje gusa abantu bagenda bakinjira bakariha amahera bakavuga dushaka turabe indirimbo za Lolilo yari variete Lolilo abantu bakuzura yeze bagasohoka abandi bakinjira ivyo onye sindabibona handi handi. Ego ikindi nukubona album nkakora album nzima yuzuye ama video gusa ya Lolilo apana indirimbo imwe album indirimbo 18 zama video gusa navyo namaze kubona mu Burundi mugabo ivyo narabibona byaratangaza vraiment navuga ubu star buraremereye kuri jewe. Ego. Yes. Wari kugira izina rinini ariko muri iyo myaka nyene ntabarimvyi benshi banini bari bahari ibande mu ico gihe ariko maragwarira intebe canke waharanira gutsindana bari benshi cyane bari benshi hariho basusokei hariho bari dog hariho baziza Desire hariho ni benshi ego muri iyo myaka bujya n'abandi mwe ko maragwanira ikibazo benshi cyane mugabo Lolilo nari très fort voilà bose bakurikira hariho ba Romeo Étoile du Centre bari bahari mugabo Lolilo yari préféré y'abantu ego mu Rwanda muri Tanzania mu Bugande muri Congo Lolilo yari préféré w'abantu. Ibanga wakoresha muri kide gihe yari iri gukora cyane n'ubunye ndacabikora gukora cyane kureka kumviriza amajambo y'abantu ngo bariko baraguca indege noya abagutuka abagira iki kwihangana nico kintu gikomeye ku mucuraranzi. Yes, muri iyo myaka yose wagize CV nininya CV yabayemo gukora amahit CV yabayemwo abakobwa CV yabayemwo naguma mvuga ngo abagore ariko umugore n'abakopine yari abakopine ni bari abagore parce que umugore ni Loriane voilà niwe mugore wanje ariko nawe mwavyaranye ushobora kuba abagore sure twavuga sabagore twavuga abakopine kubera twasohokana gutyo parce nta projet. Okay. Yes. Muri ico kiringo cyose wahuriye muri ibintu byinshi bitandukanye hakoze ingendo nyinshi zitandukanye ariko rero abantu benshi kugeza no baravuga ati Lolilo ni giki cyatumye uwo adafata ingingo yo kuguma iburaya nk'abandi kugira ngo abanze ategure kazoza kiwe amakanda aragaruka bamwe bakita ko ubakoresha ubwenge buke être patriote toujours kugwanira igihugu cyanje ukunda igihugu cyanje na nico cyatumye ko nsigara ngaha zokwama ndakigwanira zokwama ndakipresente umu ambassadeur suis ambassadeur zoguma ngwanira igihugu canje ndagipresenta mu makungu banga bemera vyanga bikunda zo sigara ndi Lolilo nivyo vyatumye wumva yuko utoguma mu mahanga bien sûr nta bintu vy'uburyo bw'amafaranga avuga ati jewe bisamaye nodora amahera ndafisa amahera ndakunda ubustar
Nouveau star. Wow. Oui, bien sûr. Je suis patriote. Numurundi ndakunda igihugu canje zo kwama ndagikunda kandi n'abandi zo kibakundisha ku nguvu. Wow. Ouais. N'ubunye Simba Gang tufise projet nini cyane yo kugurura école de musique. École de musique tuzane amapiano, amabatterie, bitari, abana bato tubigisha. Zotangura kubereka ku mwana wanje. Afise 9 ans, afise indirimbo zigiye gusohoka vuba. Oui, afise 9 ans. Agomba sori indirimbo nawe. Ego, izina giwe yitwa Zalen. Zalen veut dire nouvelle heure. Courageux. Ouais. Wow. Umwana w'umuhungu. Ouais, fils de la haine. Yes. Hari umwaka wasohoye indirimbo yitwa Gitari. Kana kumvise ryari kandi mu bantu ati burya rero ruriyo gengo burya ririmbe gitari. Yari depression yari afise muri yo burya ntiyaririmvye gitari, yaririmbye gitare. Yari kashaka kuvuga gitare. La guitare. Umuntu avuze guitare wumva mwiki? Gitari. Guitare. Oui. Ego wumva guitare. La guitare, c'est une base de la musique. Alors abantu batazi umuziki bavuga gusa. Guitare hariyo guitare solo, hariyo guitare sèche, hariyo Spanish guitar, hariyo guitare basse. Urumva guitare niyo ikora la plupart niyo ikora umuziki. Rero uvuze guitare muri vie sociale umvamo iki? Guitare n'umumomi, Indirimbo ni mama, n'umugore, n'umuntu mubana, niwe base ya famille yawe, niwe aha education abana bawe, niwe yubaka inzu, n'umuzanzu. Umuzezwa. Voilà. Umuswahili. Umuswarundi. Rero umvisemo guitare, naririmbye gitari cyanje, umvise n'amajambo yarimwo, indirimbo yanje ya buri gitondo, melody yanje ya miri romantic, majambo yanje asosera ngubuki, umva nifuje kwibera igitari, gitari canje tanzara. Gitare canje tanzara. Gitare canje guitare. La guitare, la base. Igitari canje naririmbye, c'est ma Loliane, Loliane, ma femme, ma manager, tout. Niwe naririmbye. Voilà. C'est ma femme, Loliane. I love you. De kumwe nawe, my manager. Je t'aime bébé. Kiani nyinshi kabisa. Ujya niwe wanje. Ariko none niwe yahinduye ubuzima bwa Lolilo. Vraiment c'est turamugaruka ko mu mwanya. Kubera iki izina Sean Queen riguma rigako mu buzima bwawe? Peut-être kubera twakoranye la plupart. Mwakoranye gabizo. Twakoranye, ça veut dire que yari mucuranzi, yari mu idol wanje bwa mbere yakunda ukuntu meze, parce que c'était Nelly, Lolilo Nelly. Muri ico gihe abantu bavuga ko dusana Nelly di Burundi, tout. Yakunda Nelly, peut-être nuko onye. Hanyuma après yinjira muri groupe, arakora, abo mu danseuse, abo mu chanteur, turakorana nta utabizi, nta mpamvu yo kubisubiramo. Peut-être ni kubera ico onye muri carrière yanje yanga akunda cange jewe ndavyanga ndabikunda, arimo muri carrière, arivyo yakoze muri carrière yanje. C'est normal. Vuze gukorana umengo ni bikorwa gusa bisanzwe, urukundo rushize ku ruhande. No bini bikorwa bisanzwe. Urukundo nago? Non. Il y avait pas l'amour. Na rukundo rwari rurimo. Parce que c'était les blagues. No, rizo no. Zari ama blague. Novuga ko ni ngakurya nakundane abari abakobwa bangurira imiduga bagira ibiki. Oya, gitare we vyari bitandukanye n'abandi. No. None ushaka ndakubwiza ukuri cyangwa Okay. Bien sûr. We ubibona gutyo onye parce que vyari bimeze gutyo. Abantu bose babona uko onye. Muri make ntiyari urukundo gukuri. Non, ce n'est pas l'amour. Na rukundo rwari rurimo.
na rukundo rwari rurimo. Izo hari abakunzi bawe hari abakunzi ba Chanel kweri baza kuba abantu babibona gutyo ko twakundana. Peut-être je naramukunda mewe ntiyankunda ubwe we yarankunda ariko je sinamukunda parce que ntabwo vyabandanije ntabwo vyaramvye. Regarde Loliane, ça fait 15 ans turi kumwe, 15 ans. T'imagines? Harezi imyaka 15 Chanel avuye mu buzima bwawe. Tukundana bien sûr. Apara imyaka 15 gusa. Hahezi imyaka 18 parce que c'est pas 18 ans, c'est même 20 ans. Avuye muri oui. None kumengo relation yanyu yabaye umwanya mutonya kiravugwa cyane. C'est parce que twari kumwe ahantu hose. Maintenant, Loliane nawe aravugwa. Yes. Kumwe na Loliane, ça fait 15 ans. Tufise abana babiri, turabana buri munsi. Loliane ndamubona nk'umuntu mushasha kuri jewe. Ndamubona ko ndiko ndamuresha bushasha. Wow. Tu vois? Yeah. Je sais pas comment le dire. Sinzi ukuntu no bivuga. Yarumvikana ko ari Eva wawe pe. Voilà. Yeah. Ari hajya arangera arankunda aranyereka urukundo. Elle est près de moi mu bintu vyose. Sha Loliane kabasaguha ibintu bitangaje mu rugo. Kugereje kumvira ibintu biri kwiringa. Man reka. Ibintu bidasanzwe. Ariko none igituma bigaruka mu mitwe y'abarundi benshi canke babamenye. Iski hoba hariho icamwa coba caravuyemwo gituma relation itazimangana Burundi kuko vyoba vyari oya Shan Queen Loliane urukundo rwanyu rwa Loliane za kurugaruka ko cyane uko ni ibintu bitangaje kumva umusane ashobora kwemanga umugore wiwe. Écoute ibintu vy'uyu muntu uri kuravuga mbere ndashaka tubivamo tushobora kubandanya ndamuvuga izina oya ntusubira basiko ivyabaye vyarabaye yego hoba hari kandi yaravuze ibintu byose murabizi. Yaravuze ko niwe yavuze ko umwana twavyaranye atari umwana wanje. Ni ibintu vyavuzwe cyane. Yarabishijije mu mbuga zose. Et voilà. Alors simbona ikintu twobandanya tubivuga ko nuko turiko turatora imbuga itatwinjiza nyene mu gikomere. C'est pas bien. Okay. Il faut que tubireka. Kamwe gusa cenda biva tubishire pembeni. Kamwe konyene sinza kugaruka baje. Tubishire pembeni. Mais nafise abana babiri kandi bakomeye cyane. N'abandi babiri bari hanze. Il y a Nassor Junior. Umakina muri Manu Chelsea cyane. Chelsea senior. Hakaba harimo Raya Nassor n'umuzungu. Aya n'abanyafrika n'abarundi. Bafanye n'abazungu. No, n'abarundi. Okay. Alors, hakaba Ingabire Salum Nassor. Hakaba Ingabire Sawar Nassor. N'abana banje nkunda. N'abana bari hafi yanje. Abarantosheje. Vraiment bananitosha. Ariko none umwana amenywa na se cyangwa amenywa na nyina? Umwana amenywa na nyina. Man! Pako wenye wanariaga. Mtoto anafikisha 20 mtoto sio wako. Ahubwo je narose chance. Ahubwo vyakinze gute none wewe ko wowe ni wemera navuze ko arakabazo kamwe ivyo bintu vyaheze. Okay. Please umuco abakurikirana. Ibintu namaze kubabwira barabizi barabikurikiranye. Pas la peine. Hinyagazi ngodo. Hinya gazi ngodo n'indirimbo shasha Toriyo Note uyirabe Toriyo Note egeranya mahera sha amadolari bavuga ngo amayu wen y'abashinwa amaki kandi amayuwani ni amayuwani ego amaero abaki tuyegeranye basha twibereho neza kabisa. Okay. Muri carrière yawe ndaza kuma mbandanya n'ibintu bimwagumye mujana. Muri carrière yawe twumva Loliro tukumva Big Fizzo. Twumva Loliro tukumva Big Fizzo. Uyo muntu mureke ko no kumuvuga vraiment. Parce que pas la peine yo kuvuga abantu. Numwe mu bantu. Pas la peine yo kuvuga carrière yanje twarayiciyemo. Tuvuga indirimbo zanje. Ego. Pas la peine yo kuvuga abo bantu. Biraza gufatana ariko kuko mwese muri aba legende dizo. Turaba legend. Ego.
we have the legend ariko no musi muri mugabo umwe wese afise kariyeri yiwe kandi simbona impamvu yo kubivuga wallahi kweli umwe wese afise famille yiwe umwe wese afise kariyeri yiwe umwe wese afise vyiwe yiwe pas la peine yo kuvuga naka sije muri promotion yabo bantu je gukora promotion y'indirimbo yanje shati yego nico nimatwe turanayivuga ko nari muri commentaire rimwe nibaje kuyiraba urumva yuko Torionoti irahari kabisa ariko Torionoti nyene binjire kuri YouTube yanje Lolilo Simba bagire subscribe barabe iyo nani yes ariko igituma tubijana rizo nuko muri carrière yawe henshi iyo twumva Lolilo twaramumva Big Fizzo twarumva bato yawo bantu babiri igice twarumva abantu babiri bahangana ibindi bintu iryo zina sishaka kuryumva sishaka kurivuga ko sizosubira no kurivuga mu buzima bwanje ico brother sizosubira no kurivuga mu buzima bwanje parce que na publicité nje gukorera umuntu mwarimenya paswemera ko mu brother oya na publicité naje gukorera umuntu uremeza ko mu tuvuga ivyi wanje naje gukora promotion y'indirimbo yawe Lizo vraiment publicité hariya twaje gukora promotion y'indirimbo shasha Torionoti Torionoti abantu bariko baradukurikirana kandi nouvelle génération bakora neza nivyo ngoma nze ko nyene rega tunashaka nze ko tuze kuri ivyo nivyo ngoma nze ko ibintu vy'ama publicité tubireke rega uri kunsamira hagati oya ni kubera uri kurambwira ibintu nashaka niho ndiko ndaganisha nyemerera basimpeze ikibazo nyemerera basimpeze ikibazo iki kitajanye n'ivyo bintu kiraza niho gihera mugasi yo giherera no pardon ndabigusaba okay nouvelle génération ikora neza mugabo mwebwe aba legende ni muri ko mubibona cyo kwimwe mubona ko umuziki buri ndabibona nuko nyene umuziki uri kuratera imbere kandi uri kuratera ku gwego rukomeye kwindi mpwemu man salute my brother akazi imbere amajambo pembeni ubandanye mugwanira igihugu man nimwe Burundi bwejo il faut se battre il faut kushiramo inguvu mushiremwo inoti mureke amajambo mukore ibikogwa imbere nimuze kumva amajambo y'abantu ngo naka yavuze gutya ngo naka ariko araguponda ngo oya ivyo bintu mubi shire pembeni mukora akazi kanyu my brother ndabemera cyane ivyo muriko murakora biriko birankora ku mutima kandi naje ndiko ndakora sindyami ubwo Lolilo ivyo ntiyo barika bivugana uburyarya kuko kubera ko yumvise mwene wanyu atabashigiki Lolilo yamavuga buri munsi je suis quelqu'un du bien n'umuntu mwiza n'umuntu arafise ishari peut-être niyo défaut yaje nico gituma ntameze nk'abandi peut-être nico gituma bihindura ukuntu meze mugabo ndazi ko jewe mfise inyifato nziza umvuga nabi peut-être abivuga uko avyiyumva peut-être pour me faire du mal mais jewe vraiment nanzigo mfise na mutima mubi mfise ngunda iterambere kandi nanga umuntu aponda uwundi nanga umuntu avuga nabi abandi nico gituma ndiko ndabwira nouvelle génération vous nouvelle génération harimo n'umwana wanje très bientôt azosohora indirimbo alors pourquoi pas abo petit frère banje pourquoi pas nabasutena barabizi ko ndabasutena barabizi ko nama ndabashirira aho bashaka ngabashirira ngabinyuma yabo kugira batera imbere ego hari abaza kusaba ama conseil tukicara nyene tukavugana ngaba ama conseil alors à quoi bon yo kubangira kutera imbere à quoi bon yo kubashirira ama obstacle il faut ko batera imbere suis avec vous les gars nimubandanye mukora mushiremo ingufu ego abenshi ngo Lolilo yarazimye ati Lolilo burya rero impano yiwe yaramaze kuzimangana akabuji karazimye umuntu azima abamize gute abantu bamumvi Lolilo oya ndagusavye ubimbwiza ukuri ni hahandi usanga urugezo yari kuno munsi ndabikusavye ubimbwiza ukuri ego umuntu azimye abamize gute okay uko abakunzi b'umuziki w'u Burundi babifata wa muntu yaramaze yari kuri hit abantu bamwe c'est pas tout le monde abarundi bose abakundi no okay quand même c'est pas bien sawa abantu bamwe merci beaucoup uravuze cyane yes uko abantu bamwe bafata nuko wa muntu yaramaze yari arakora ama hit hagera igihe
ukwezi amezi 2 3 4 5 6 umwaka imyaka 2 adasubiriye gukora hit ugasanga indirimbo zose akora n'ama flop. uri sûr ko haheze imyaka 2 atahiti nakoze? Oh no, si ndavuze muri kino gihe ivyo nyene nuriko uravuga ivyo nyene no kwafatirana ivyo uriko uravuga en fait ivyo uriko uravuga bifise sens. Umuntu yazimye veut dire que muri iyo myaka 2 atakintu yakoze, ata concert yakoze, ata hit yakoze, ntibakimuvuga, nta kibaho. Alors oya ushobora kububaho imbere yawe, urashobora kuba ukibaho imbere yawe. Comment ça se fait uriko urambaza ibibazo kandi nazimye? Yes, mishina goma nje ko rero voilà ego ndi imbere yawe. Ego koma indirimbo yanje iriko irahitinga ahantu hose mu makartier kuri YouTube, niyo indirimbo ufise views nyinshi kutumba indirimbo zanje fise ama hit fise. Urabizi cyo ego raba mu mwanya mutoya veut dire que utakurikira indirimbo zanje. Yabwo ntangaje oya ntangaye no ntangaye kumva yuko abari ufise views nyinshi mu ndirimbo zawe zose mu mwanya mutoya raba ifise kombi. Yes, nibyo mu mwanya muto suvuze mu mwanya muto 154 muri 2 semaines. Ça 54 ari indirimbo zanje zidafise izo views. Yes, true. Nivyo. Voilà. Veut dire que iyo ndirimbo ni indirimbo iheruka gusoka yitwa Sauver moi. Ni indirimbo zaje zifise ama views menshi. Kandi ni indirimbo zongereje aba fans. Benshi ko harura ama views rero kumbura abarundi muri commentaire bava bagutwenga ati izo views muri 2 semaines ku mu legende twakunze nka Roriro ni nyinshi. Uravye indirimbo zanje. Yes, voilà. Merci beaucoup. Uravye umwanya imaze. Veut dire que mu mwanya muri avenir zizoba zifise ama views menshi gusumba izo fise parce que zirakurikiranwa cyane. Veut dire que abantu bari banyotewe izo style naririmba. Kandi urabe n'abantu bongerekanye kuri YouTube yanje baravyandika muri YouTube. Urabe abo bantu hongerekanye abantu benshi nibo baravye izo ndirimbo batari muri ababone banje. Yego. Kandi baca bagira na subscribe. Kubera iki? Kubera yes indirimbo yaje mu indi poem. Kuva umwaka wakira wega iracha burofa indi poem uratoria burofa. Kuva umwaka wakira Diamond mu Burundi niho hatanguye kuvugwa ati Roriro mbona nyota yake wameipeleka. Roriro mbona nyota yake wameipeleka. Hivyo vitu ni vya bongo. Unajua urazi kintu kimwe ndakubwire. Uremera Imana uri croyant? Yego. Merci beaucoup. Urazi kintu kimwe ndakubwire. Si tu es croyant, ukemera Imana. Bien vrai ukemera Imana muri wewe. Yego. Nukuri ko Imana nabwo uzopfa n'inzara. Imana nishobora ko wopfa n'inzara. Icura kiyi. Harabayemera reka ndakubwire. No. Imana nishobora kwemera ko umwana wayo yicwa n'inzara. Ça c'est vrai. Uzurabe wemera Imana nuzofa uri crise, nuzofa ufuye n'inzara, nuzofa usubiriye inyuma. Urumva ego challenges zirabaho, c'est normal, mais mu buzima ufise Imana uzoba ufise amahoro mu mutima wawe. Alors jewe ndafise Imana mu mutima wanje, naho mu mufuko noba ntafise amahera, mugabo ndafise Imana yanje avant tout. Na nico gituma mu rugo rwanje hariho amahoro, ya pas la séparation, nidushwana na madame, abana banje bariga, ndariha inzu, igitoro nikibura mu modoka, ndagura imiduga, ndafise ama projet, parce que j'ai mon Dieu dans mon cœur. Simana yaje mvugo none lizo kumengo niz'abantu biyakiriye. Jewe ndiyakiriye. Okay. Ndafise Imana. Sigura yuko ivyabaye vyose nta kibazo je ndafise Imana. Nimba barandoze ndafise Imana. Navyo kurogana bihari. Lizo watanga ubivuga mu ndirimbo yawe birimwe. Mbwira ivyahe. Mu ndirimbo birimwe yuko hari abantu bashobora kwa gutega ibintu. Baziko baje kuhangura. Mugabo ndacahari kubw'Imana. Baziko baje kuhangura. Ariko ndacahari kubw'Imana.
rero mu buzima bwose uzobamo il faut avoir les 3 C. Urazi cyo bavuga abazungu bavuga les 3 C. Confiance en soi. Ico nico cyambere cy'abantu. Il faut avoir la confiance kuri wewe nyene, confiance en soi. Ariko nimba ntihenze. Icya kabiri communication. Umenye kuvugana n'abantu. Aro abantu baponda bakagira ibintu bakakuvuga nabi kugira baguteranye n'abantu. Il faut avoir confiance en soi, confiance muri wewe, hanyuma kuvugana n'abantu, uvugana n'abantu neza. Naho umuntu aguponda nakugirira nabi nawagira ibiki, we mwereke gusa zavale. Hanyuma mubwira amafoti yiwe, ntumutinye, nurabe ngo ninaka, no mubwize ukuri. Te comme ça. Diamond warayimubwiye. Naramubwiye wenje naramubwiye igihe ba blockada ni yanje, YouTube yanje, naramubwiye c'est pas bon, c'est comme ça. Yari rusara babwira ugurura YouTube ya Lolilo. Et merci Kent P arabikoze vyose, c'était magnifique. Turafise abananyinga abateknisye beza. Oui, Ketspi, merci beaucoup. Zokwama ndagushimira. Yadirusemo mon YouTube yanje bari bayibrose, mais mon channel yanje ya YouTube, pas YouTube, c'est pas Lolilo. Quand même channel yanje ya YouTube bari bayibrose, mais Ketspi arabikoze arayugurura. Rero na Diamond naramubwiye je sintinya umuntu mu buzima. Bro, umuntu wari we wese kuri gisi nawe yoba ameze gute wallahi sinzinya kumubwiza ukuri kandi sinzi ko ni karite cange ni defu meze gutyo ndakubwiza ukuri unyanke unkunde ndakubwiza ukuri uri mu mafuti rero nico gituma nakubwiye uri kumwe n'Imana uzosubira les 3 C. Confiance en soi, communication, kumenya kuvugana neza avoir le contact y'umuntu nukahure n'umuntu ureke gutora contact bera ijya contact utoye sho gufasha. Merci beaucoup. Wow. Les 3 C dans la vie. OK. Izo urazigendera. Très bien. Ngo birababaje gufasha umuntu ukamumenyekanisha mu gihugu cawe ariko hahera igihe nawe ukeneye ubufasha bwiwe nk'umurongo. Birababaje ko warafashije ngo Diamond uno musi kaba umukenera kugira ngo nawe ndakubwiye ko ndamukeneye. Ndakubwiye ko tutavugana. Ndakubwiye ko tutahuza. Ndakubwiye ko atacontact yiwe. Ndakwereka amanani. Navibona erega ntushobora kumenya ibintu byanje byose. Ariko no tubwirizwa kubona ibikorwa basi kumburekera shishikira. No. Mubanye hariyo vie privée y'umuntu. OK. Mukava ni mufiki sasa kwa. Umva. Naho ndi umustar ariyo vie privée yanje, hariyo vie privée yawe, nawe uri umujournaliste. Utegerezwa kuba ufise vie privée yawe. Ariko mu muziki nta vie privée lizo. Uri si. Ibi amakosa yose wakoze twara yamenye. Uri si. Bon, banda nyumbwira ayo makosa. Ivyiza canke ibi abastar mukora biramenyekana. Barabimenya je. Uri si. Nizo ngoma cengaruka ko mu mwanya ivyo bavuze. No shaka ubimbwira. Ibindi byose tubireke ubimbwire je ndakunda ukuri. Nizo ngoma cengaruka ko ba. Abantu bakereye kubimenya. Shaka umbwira ibibi byanje. Ni vyiza sinovuga ibi gusa. Tangura vyiza barabizi. Oya. Voilà, brother. Shaka umbwire ibibi byanje. Yes, nizo ngoma nzeko. Parce que ubimbwire je dois changer. OK. Yes, abastar Lolilo. Apara abastar. Lolilo. Chambere. No sinze kuvuga ibintu. No. Abafanzi bacu ababosi bacu muramba bari. Ngo nta barabara hubatse, nta bikorwa byiza wakoze ibarabara nuba. Wo waruriye indege. Eske ikintu cyambere wavuze nta barabara nakoze. Eske c'est moi ni jewe ngwiye gukora iryo barabara. Ariko nk'umu legende munaserukiye igihugu Chanjo Misi yarakoze barabara. Christophe Matata yarakoze barabara. Abo nibo ba legend bacu. Babwire. No ndiko ndakubaza wewe. Ni wowe wavuze, ni wewe wavuze na barabara nakoze. Eske mbwira umuministre umwe mu ba ministre bacu yakoze barabara. Apana leta umuministre n'umuntu wakomeye
kuri twebwe yakoze ibarabara akari izina giye nta numwe atari leta atari igihugu atari papa wacu adutwara twese notre président niwe yakoze ivyo bikorwa niwe akwiye gukora ivyo bikorwa eske Chanjo wa Miss niwe legend wanje Chanjo wa Miss novuga Kidumu novuga ninde Christophe Matata Africa Nova abo bose eske hariyo umwe muri abo yakoze barabara oya veut dire que na jewe sishobora gukora iryo barabara icyakabiri mbwira ikosa ryanje ebana no musirambwira amakosa izo wajuakaniye no muzi urambwira amakosa yose turiko turabaganiriza ega bariko barakira emission bariko barayikurikirana mbwira ikosa rya kabiri ego hanyuma umuntu yabivuze atwereka amabarabara n'ivyo yakoze ikosa rya kabiri oya tujasti mu vyiza ebana mie utanambia bibaya kwanza ebana okay yes na barabara nakoze naki kandi yes nje ko tuvuga amashuri n'amavuriro canke mbwira umuntu umwe yakoze amashure canke yakoze amavuriro mu bacuraranzi bacu mu ba ministre bacu Kajanine ari ibikorwa vyinshi amaze gukora Kajanine ni ambassadeur yari ambassadeur w'ibindi bintu mais il était musicien afise raison yari mu musicien mais ni ambassadeur na mahera bamuhaye ONG aza arakora ico kintu bwira umwe tukingari nawe grand frère warubatse inzu yego mimi sio mpaka nikwambie vie privée hiyo ni lizo no umusani okay nakwambia niko na nyumba sio nyumba kawaida si inzu isanzwe si inzu ni etage abayizi barayizi aho iri sishaka kukubwira aho iri etage nirahera serious nakoze imaze imyaka myinshi ndiko ndayiduza mugabo namaze gushira idari yambe namaze gushira nani zo gushirako nani zo kuduza uruhome musi narahejeje sishobora kuyimukiramo muri yo quartier utagize etage nuba muri yo quartier aha washasukuri nagushire ku isahani voilà fisinzu namaze kuyubaka nirahera abaze aho iri barayizi kandi bama babivuga una kingine unataka wahisemo kutujandika reka twinjire mu serious na modoka afise nziza uyo mudugu urafise nguye na famille uranaparitse hajya pe na famille afise oya pe ivyo navyo sindi responsable uvre muri responsable abana banje nibiga reka ndakuvugira narataye abana naratwaje indabana abagore ndabata abana banje ndabata mwibarabara est-ce que narabikoze ivyo bintu veut dire que je suis sérieux abantu bakuzi veut dire que je suis sérieux ndi sérieux yes meze neza nk'abandi bacuraranzi barubatse nka Kidumu yarantwaye ku nzu yiwe yubatse arambwira petit frère ingo umperekeze ndamuherekeza Kidumu gushika kuri iyo nzu yanje ambwira ubona gute petit ndamubwira grand frère naona ni sawa unani inspire vraiment iyi nyumba ni yenyewe yubatse muri nani ya we are ego yes. We are ndabona inzu vuga ego grand frère unani inspire naenda kufanya na mimi kikitu c'est grâce ya we Kidumu ndo maana nimepata parcelle ndo maana niko na jenga juu yako we grand frère umenibebaga unakumbuka siku umenibebaga kuona nyumba yako uribuka icogiye nagiye kurabi iyo nzu na payua sitaki kuambia nifasi gani na mimi ndo maana nimefuata njia yako grand frère merci sana yes uberutse mbere gukora iganiro na Cheval intumwa ya 13 niko yiyita nuko abantu bamuzi cyane ariko kandi nambwe ati uraburira indero abaririmvye ba legend bariko barakora ibikorwa ariko kabigwiza n'ubusa ati none ivyo bakoze babikoreye bane kibakoreye igihugu ateka igihugu cyo cabarongitse
ati igicuro ya mbere rarangitse n'igihugu sikindi gihe bagiye bagenda mu bikorwa vyabo ati none amahera bazanye bayashigije he mu muryango ati none hari amahera ugeze bana mu giga ca leta toya ati numva bafashije iki gihugu ati kindi naco ni kihe gikorwa c'iterambere bamaze gukora ikibazo kiyo kiva hariya ndakizana iwawe niye bikorwa vy'iterambere bamaze gukora gushika uno munsi bimaze guha ugwaruka ubuzi kugira ngo abantu tubite abarejant ni kihe kintu bamaze kumarira urundi gwaruka cyo kintu girunyisha we chevale we agasopo kwanza gasopo kabisa bitu ya ujusu na bingia hemo nube winjira mu bintu utazi we je ndi umucuraranzi kandi mu professionnel yes turi mu gakino kama Chevale hangefanya hivyo hangepata content hangepata ni hari kuvuga ni mwari kubimenya nitwari ko turabivuga ngaha hanyuma shaka ndakwishure Chevale shaka ndakwishura imbere ku dedemba uvuga ibintu bitajanye n'ubuzima utazi ivyo urimwo ifo kubaza fise association yitwa Simba Gang Multiservice gende ubaze association yanje irariha mu kigega ca leta irinjiza amahera ico ni cambere ica kabiri imaze gukora ibintu vyinshi cyane Chevale namaze kugurura studio ama studio genda Avenue de l'Arche mu Kinama urabona ibintu ufise ama restaurant ya Simba Gang ufise ama studio ya Simba Gang fise ama salon de coiffure ya Simba Gang fise ama atelier yo kudoda impuzu za Simba gushona ya Simba Gang abo bose bakora ngaho n'aba jeune badafise akazi kwahaye akazi kugira batera imbere n'ubunye ngiye kugurura amashure y'umuziki wo mu Burundi Park Simba Gang Multiservice ku mahera yanje sinasavye ideni na muntu yafashije rero reka amajambo Chevale ego vraiment uri mu professionnel mu kazi kawe uri mu journaliste mwiza urashiramo n'agakomedi journaliste influenceur urashiramo n'agakomedi tukaryoherwa vraiment ça nous fait plaisir mugabo il faut ko ushiramo komedi mu bintu uzi parce que twe turafise ivyo tukora ego wewe utabifise twe turabifise tubayeho we wibaza ko twe tubayeho gute ureka kubona concert ya Ruriro ryari ndamazimisi voilà mugabo amahera arinjira alors umuntu nashobora kukubwira ibintu vyiwe vyose no ariko ivyo nabikubwiye kubera birafasha aba jeune bariko baraza badafise akazi turabafasha iyo bientôt ndiko ndakubwira n'abana bato gutangura kuri 5 kuduga bazoba muri ayo mashure bigisha umuziki alors je travaille président de notre président l'ami de jeunes yaratwemvise mu Kirimba kubera ki bampa invitation parce que barazi ivyo niko ndakora j'étais là nari hajyanye kuvyo ndiko ndakora veut dire que Simba Gang irazwi na leta Simba Gang Multiservice irazwi na leta gufata umuntu nka Lolilo umuntu nka Big Fizzo yagize ibintu binini nyakora ukabagwiza n'ubusa vuga Lolilo uriko uravuga Lolilo numbwiye umuntu atari muri nani yanje ariko muri carrière ya carrière yiwe naje afise carrière yaje uya muri mu muziki ariko turi mu muziki umwe wese afise carrière yiwe nutuvangesha naba makestyo yawe muba mwaracanye na Big Fizzo ku buryo utobushaka ko Big Fizzo muvuga man urazi kubera iki mu buzima bavuga ati mu buzima bavuga ati gendana ushase kumumenya umuntu rabo bagendana ushase kumenya umuntu rabo bagendana ugendana n'abapatro uwo mupatro ugendana n'aba general uwo mu general ugendana n'abasazi uwo musazi ico ni kirundi kandi sindiko ndatuka umuntu umwe wese arafise ubuzima bwiwe rero jewe Lolilo sishaka kwinjira mu buzima bw'umuntu
kandi sishaka kuvuga umuntu naje ngaha vraiment kuvuga indirimbo yanje kugira promotion y'indirimbo yanje Lizo umbabarire gato uri kuramvuga parce que je vois il était fâché kubera tusigara tumuvuga rero sishaka kuvuga umuntu wari we wese umucuranzi wari we wese sishaka kumuvuga numbwira umucuranzi wari we wese twavuze new generation bariko barakora neza en général aba artiste en général uvuga ushaka kuvuga twebwe basi vuga aba legend nicobuza ko tuvugwa umukwe wawe Kiriku nicobuza ko inde Subiramo nicobuza ko tuvugwa umukwe wawe umukwe wanje Kiriku yes nicobuza ko tuvuga Kiriku uko nasikia ujamba asubiramo njo hapa bakuone sura Igo bakubona oya nicobuza ko tuvuga Diwana reka arakora ibikorwa subira kwa Kiriku nusimba oya unde umukwe wanje ifo kuyapo uko reka nyuma na nindo ko nasema barambona inde umukwe wawe Kiriku umukwe wawe Kiriku Alice igarapo bakuone sura yako ache black barako baraficha manyuma kamera turi kumwe umukwe wanje ibintu ngira mvuge kamera munakuwa mnaficha makure cy'umutu wataki oya nikubera ko nugira ngo abadutahure neza en fait urukura nko tuvuga Big Fizzo ariko kandi Kiriku canke okay umukwe wawe canke Diwana umuntu usubiye kuvuga numupapa nkanje urumva numu legend nkanje urumva hanyuma ikindi kintu arafise kariyeri yiwe arafise ivyo yakoze rero tureke kuvuga umuntu adahari nico gituma ndiko ndakuvuga oya umuntu adahari veut dire que jendi ngaha arundi ari ngaha tureke rero kuvuga umuntu adahari tuvuge ivy'iwanje cyo bavyita merci beaucoup umukwe wanje ariko sivyo wavuze ikwande sinabi maski kwande kwa Rahma inde Rahma quand même ivyo navyo nzi sinobimenya en plus de cela wamaze kubivuga ko atari umwana wanje waje navyo navuze urabizi ko ari wawe bavuze sivyo ariko je ndazi ko ari wawe merci beaucoup ariko umwana amenywa nande na nyina hagiye usanga mama wiwe ukura kuzi yuko atari gwawe merci urumva wenye nariko aravuga ma réponse bien veut dire que atari mukwe wanje oya ushobora ni mukwe wanaka baramwiyandikisha ni mukwe wanaka tutazi umukwe wa mama wiwe apana jewe wari kuvuga ni mukwe wande subiramwe izina mama wiwe umukwe Kiriku ni umukwe Kiriku umukwe wa Shani merci beaucoup tubandanye rero bisi ubu sinzi ko ariko bimeze kugenda kubaza neza kandi imbere yawe nyene baza turabonana imbere yawe ntandakubaza neza acha kogopa sizi ogopa yes kamera inyuma y'ivyo vyose donc wakoze ibikorwa bitandukanye ariko kumva umuntu nka Cheval canke n'undi ari we wese yotesha agaciro ibikorwa mwege mwakoze nk'aba legend akabigwiza n'ubusa umbabarire ndaza gusanga izina rizagoroka gatonya kugira ngo ntanga karorero Big Fizzo yarakoze Bantu Boy yadugije Dramatic Kiriku Double J ndetse n'abandi bagiye baraca mu maboko yiwe ariko babiguje n'ubusa yuko ivyo ataco vyamaze niko bibona koko ijya nyubako ya Bantu Boy ataco yamaze mu muziki w'Uburundi yazanye bande fo kuvuga abo arabo wazanye ariho nazanye bon wewe ndaza kukuza ko kugira ngo nawe vyishure ariko kuri ivyo onya sino kwishura hariya parce que bijya nibindaba ivy'iwanje wari kumbaza ivy'iwanje kuri ndazi mwakumvise sinzi kumbure nimba hoba hariho ivy'iwanje kintu tutazi ibintu vy'undi muntu kumbure hashobora kuba ari ikintu kitari ciza hagati yawe na Big Fizzo no muriko murateranya muriko murakora ibintu bitari byo no ibikorwa vy'iwanje apana vy'undi muntu komaje no menye ibindi vy'undi nigeze kumenya vy'iwanje najyari yaragupostinze inde
Big Fizzo posti abantu c'est pas grave bisiguye yuko ari proud yawe yarapostinze ifo video uriko uramuvuga umva rero ndakubwiye aho nyene haje 2 days ngiyi iyinya ivuga gute kuri jewe no titre ya king umuziki mu Burundi washize washize awe ni watanguye no aho ni watanguye piga stop nikwambie wasosa hano ugiye kurya ikuhe urazi ikuhe cange nonzi inonzi ndayizi nikijya gisamaki kinini yes ego bayitetse neza bashize ko amasalade ibiki bitunguru ibiki amafiti wayiriye yose hasigaye umutwe nakajya kagufa go hagati hamwe n'umukiya eske undi muntu aje agasanga ujya mutwe we wariye bijya vyose wasize ivyo nyene asanze ujya mutwe nakajya kagufa go hagati nujya murizo akaza akajya bijyanye yoba yariye kuhe yose veut dire que ivyo bintu bariko barapostinga ni ibintu baciye hagati urumva numutwe nakajya kagufa nujya murizo nabwo bashize ko ifi yose tu vois veut dire que bashize akajya ako bashaka ko hagati yari yiyesuje turiko turavuga il y a 10 ans yari suje yihe yari ibiki rero ivyo bintu je kwanza nibindaba nibigana kubwiye sinobanda yavuga ibintu yari kibazo bakubajije ivyo bintu nibindaba les spectateurs muri ko muradukurikirana ibintu byundi muntu sizosubira kubivuga parce que nabwo bindaba ibintu biraba jewe zobivuga ibitaraba jewe zobireka hariho abantu bariko baraprofita mu bandi hariho abantu bashaka kumenya ivyo abantu amavi y'abandi bace mu bintu by'abandi bantu no nibibaho turi ngaha baza vyiwanje ivyundi sindabikeneye na chance zosubira kuha umuntu wari we wese kwisi c'est fini na chance nzosubira kuha umuntu wari we wese kwisi ashaka kumprofita ubwo aya majambo na chance ndabisubiyemo na chance nzosubira guha umuntu mu profiteur wari we wese kwisi ashaka kuprofita jewe muri make Big Fizzo mu profiteur no iryo zina nakubwiye nurivuge je suis en train de kuvuga ibintu vyose en général ndiko ndavuga ibintu nimugende guca utumanyu twatumanyu natungeneye nimuze musubire iyo ngeso mwireke jewe Rorido ndasubiriye na chance murabe ikiganiro cyose na chance nzosubira guha profiter wari we wese kwisi am profite kandi mu buzima umuntu wari we wese ashaka gutera imbere nakahe chance umuntu ashaka kumuprofita na wewe brother ndakurahiye n'ukuri kw'Imana reka ndagwe conseil nk'umugenzi nk'umuntu dusangiye akazi nukemere guha profit umuntu ashaka kuguprofita kubera araguprofita après akaca kwereka ko wewe uri kijuju watacumaze nukonya abaprofiteri bameze rero mu buzima bwawe ushaka gutera imbere nukapuhe profit uwundi muntu wakuprofita urakoze kubw'impanuro merci hanyuma aka kazi kawe ni keza cyane n'amakesityo ubaza ni meza cyane nuka profite na wewe nuka profite umuntu mu kazi kawe nuka profite umuntu kubwira aguprofite nuka profite umuntu parce que umenye ko au retour naho vyoca imyaka ijana azoguprofita nawe Imana irihira nganyene kwisi mariponi hapa duniani hapa duniani nyene likabasi mpeze basi pako kesio nyingi zonaza niuliza niko na vitu vingi aliko niko kwa giura nkasaga to gato oya ni juko na changa hawezi kuchanga maziwa na mawese maziwa ni nani mawese ni nani maziwa nako turabibona unaona
maziwa unayajua na mawese unayajua. Ni vitu viwili hawezi kuchangwa. Ni vitu mtu iko navyo shida. Umuntu akeneye amata akaba akeneye n'amamesa mu buzima bwiwe. Sivyo? Rero nukabivange, ubivanze ntushobora kubinywa. Unoza kunywa maziwa mechangwa na mawese. Rero nuga profite ukavanga ibintu. C'est pas bien. Nico ukunda. Yes, nibaza yuko afite byari byinshi cyane gose twari kugarukako ariko ibi avugiye ngo maziwa ni nani na mawese ni nani, Mungu wewe abajournaliste mutauaga abantu. Hapo rero ko unataka kuprofite utafute matatizo tu kwenye halizo. Ngo mawese ni nani na maziwa ni nani. Oya biratangaje kumva umusangira rugendo ngo wawe nkawe. Sisi tumukwaga badogo twari tukiri bato. Hariho abaperezida babiri baciye banyakwigendera, twaravyumva. Umwe akavuga ngo nakayabo, undi nawe ngo imbwa ninde akayabu ninde. Iyo histoire yayumvise nawe. Rero izo profiza guta sisi. Oya twashaka kumenya amamesani wari we. Oya twashaka kuvuga ko ni histoire, ni kintu tuko turavuga kitavangwa. Amamesa n'amata ushobora kubivanga anyuma binywe. Amamesa yarakaranga ibiharage hariya bikaryoha kandi ukabirya. N'amata urayanyuko nyene ushobora gushiramo isukari. Mugabo ntushobora kubivanga anyuma binywe. C'est pas bien. Nashaka kuvuga rero nukavange abacuraranzi. Umucuraranzi nabwo ari ngaha ukamuprofita kumuvuga kugira uvange n'undi. Ba journaliste vitoka tunabapiga fimbo. Mwache vitu yakwa mnatuchanga changa hivyo, hatuko mnani changa changa. Tudushaka abakunzi bacu oya ariko ni mubandanye mutubwira ivyo bintu. Reka mperaheze kuri ino jambo, kuri kino kintu uri umurundi bien sûr. Kampereze kuri ino jambo. Abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Unajua maana yake? Ndo nataka sasa udusigurire ni Kirundi. Kuko bajya waruzi wewe ko nibo bagukwiriye, nibo bakuri hafi, nibo bagenzi bawe, nibo bantu bawe. Kumbe nibo bariko barakubesha bakaguhenda kugira ugwe. Yes. Unasikia gisi nimekwambia? Ndabisubire. Yego. Bajya waruzi ko nibo bagenzi bawe, nibo bari hafi yawe, nibo bantu ubwira ibintu vyawe byose kugira ngo bigende neza. Nibo bariko baraguprofita kugira bakuge. Bakuge. Yes. Ivyo onya vyavuzwe ni post iri hano onya. Yavuzwe nande? Urabona wasubiriye vya bintu na. Oya ntazina navuze ambuje kuvuga izina. Merci beaucoup. Yes. Kukurikirana ikiganiro cyanyu. Mbona ko ikiganiro cyaheze. Yes, urakoze cyane. Ariko kandi ibintu uri kurambwira ni ibintu byo guteranya. No Lori suguteranya ahubwo ntugira ngo tuba ku muziki w'u Burundi. No. Ushobora kubaka mu guteranya. Ahubwo twashaka ngo tumenye ikiri hagati yawe nawe kuko uno munsi ni mugishaka. Ariyo proverbe y'igifaransa ivuga diviser pour régner. Ivyo uri kurakora. Uri kura divisa pour régner. Ahubwo dushake kumenya ikibazo cyabaye hagati yawe ndabisubiriye. Kuko ushaka kumuvuga agishaka kukuvuga. Diviser, voilà, merci. Ego. Donc ni mugishaka kuvugana. Voilà. Parce que umwe wese arafise ubuzima bwiwe, umwe wese afise avenir yiwe, umwe wese afise ivyiwiwe, umwe wese ari muri carrière yiwe. Muri commentaire muraza kutubwira sero nuko mubibonye. Diviser pour régner. Nemuka divise. Ebana akaka kitu kikakata. Tutatafutana. Diviser pour régner. Ico kintu niki. Murakoze cyane. Ariko kuri nibaza ko bamaze kukumva. Ukuri uca muziko ni gusha. Merci. Hano musi warimwe. Yes, uno musi ubona gute umuziki w'u Burundi, iterambere ry'umuziki wacu w'u Burundi. Uno musi abarinza ko aronka imiduga, abarivye bagenda iburaya aller retour. Double J mu mwaka agenda iburaya nk'ituro 5 agenda agaruka. Bisigura yuko amadovize bariko barayinjiza. Ni gute ubona umuziki w'u Burundi ni giki wo kwishimira mu mwaka wa 2025? Turi mu mwaka wa kangahe? Ndakubaze 2025. Aha. 2025. Aha. Haizi imyaka ingahe ndirimba?
25. aha nagiye burayi kangahe Muri iriya myaka ni kenshi. nagiye mu bihugu bingahe Ni vyinshi muri iriya myaka. aha turi muri 2025 Yego. 2025 25. hari ibintu byinshi byahindutse mu muziki no That's true. umuziki warateye imbere Yego. hanyuma n'ibihugu byarateye imbere hanyuma hariyo ama relation politique mu bihugu bitandukanye no Yego. Belgique ifise relation n'u Burundi France sinzi Yego. hariyo ama relation Yego. sivyo veut dire que hariyo evolution Yego. hariyo Evolution. mu vyose dukora Yego. veut dire que nawe we ushobora kuja i Burayi hariho abandi ba influenceurs bagiye i Burayi abandi ba journaliste bagiye i Burayi pourquoi pas toi Yeah. ushobora kujayo veut dire que vyo kuja i Burayi ubu nyine demode Lizo. ye ni demode Basani bahiga visa bakazibura. urazi kubera iki ni demode abantu bamaze kuja i Burayi batarabasani nabangaye Ni benshi bagiye ndiko ndakubaza ndiko ndakubaza kwifata nk'umuntu byawe ndakubaza ni ibintu bisanzwe bagiye kuririmba ni ibintu bisanzwe kuririmba ni ibintu bisanzwe my god natwe twagimaze kuja hanze kenshi ariko ntivyari bisanzwe ubonye twamaze kujayo agapana kuririmba nagiye Hollande gukora iki kiriya gihugu kuririmba reka nagiye Dubai ariko ntivyari bisanzwe nagiye Dubai haizi guherukayo vyari bisanzwe nakubwiye kuririmba ku musicien ni ibintu bisanzwe parce que nakazi agiye gukora ego yasikuvuye wala ni ibintu bisanzwe bariko baramfatirana no munsi kabisa no mwe mnapendaga kusema maneno ya bongo abantu bose bagenda hanze yaba abacuraranze yaba abantu basanzwe yaba ba footballeur yaba abakora volleyball abakora tennis bagenda a partir ya carrière yabo kandi umuntu arinze asohoka partir ya carrière yiwe kandi ni chance buri muntu ni chance niyo chance kwe kuri umva ndiko ndakubwira wewe ni ibintu bisanzwe hari abagenda Japan hari abagenda Chine hari abagenda Canada hari abaja Etats-Unis hari abaja ama Belgique rero ivyo bintu ni ibintu bisanzwe mu buzima bw'umuntu nawe ushobora kujayo wewe uri kuraturaba ejo wovyuka ujayo c'est normal tout à fait normal nivy'Imana yamaze kukwandikira we nivy'Imana yamaze kugupangira we nukonye rero tuvuge gutya Imana ico amaze kwandika na ushobora kugihindura est-ce que turi kumwe yego pe nivyo sivyo voilà ico Imana yamaze gupanga imaze kwandika na muntu ashobora kubihindura ariko ntipangira bose Mungu apangiaje bora barapangia bana shetani unaanza mtia boga uyaha unaanza mtia boga braza ngoja kwanza ngoja hapo uzekaramfatirana no no anatia boga ujama Mungu apangiaje watu bote kanda kwa example no répondre question bana leo Vumbita wakanimwambia fire itakuwa leo umesema Mungu apangiaje wote kanda gusigurira Imana nipangira bose kanda gusigurira sigurira uko Imana idapangira bose mu muziki Imana apana mu muziki wavuze Imana si bose Imana ipangira yego yes muri uyu muziki w'Uburundi apana muziki tuko turavuga en general n'iterambere ry'umuntu umuntu akenera vyinshi muri carrière yiwe uno muzi dufise aba footballeur benshi no niko oya question ko unaidetourner Imana nipangira bose niyo question ihari est-ce Imana nipangira bose kweli ariko igihe ntaba ari kimwe unasikia Mungu igihe si kimwe ukisawa mugabo nubwira ngo Imana nipangira bose no Imana nipangira bose uri basi nipangira bose merci Mungu mnachagua maneno kuongea Mungu atakupiga fimbo we Imana oya reka remeze reka nsigure neza ariyo bantahure yego uno munsi dufite aba footballeur benshi ariko si bose babaye nka Nyange bari kwakinira mu Bufaransa dufite aba artiste benshi kiriya gihe cy'iwawe si bose bagiye mu Buholande si benshi basohoka
ntiwagiriye ayo mahirwe uno muzi ufite aba artiste benshi batanu muri bo bariko barasohoka tuva Dramatic iri ku Bface Double J bari noji baguma basohoka bagenda sibo natwe turasohoka bagiye kuririmba ego nawe ego nawe ariko n'abandi baragenda dufise D1 aririmba neza dufise Melanin Boy dufise Wizzy Design n'abandi benshi baririmba neza nibararonka chance ya chance nariko ndavuga yo kugenda guperforminga hanze donc Imana bici gihe ntirayibe bapangira wavuze ko Imana nipangira bose ego yes ntirayibapangira ko bagenda uno munsi none ntiwumva yuko ari amahirwe bagize n'amahirwe kwagwiza n'ubusagarode Imana umwe wese irafise ivyo yapangiye muri komate y'amara gutubwira no Imana irafise ivyo yapangiye buri muntu kandi irafise n'igihe yakupangiye utopfa gupfa kandi ngoja kwanza kukufa tena binakuja kuzaliwa na kukufa ni mamoya unavijua kabisa haja uvyaye uvutse mama wawe akakuvyara cange papa wawe akaronga umwana akavuga je naronse umwana yaba umukobwa cyangwa umuhungu n'umwana gusa nushobora kumenya umwana azoba gutya ni Imana yamuguhaye Imana yapanze ko uyu mwana avuka ariko arivuga habikari gisuma ashobora kuvuka ari gisuma cyangwa umupresident nushobora kumenya rero n'igihe cyo gupfa Imana irabipanga uyu muntu azofa umunsi kanaka iyi emission turiko turakora uno munsi Imana yari yamaze gupanga ko iyi emission tuyikorana kuburyo ushobora gusohoka wapfuye oya we wapfuye nataka kukufa we oya ni kakarorero twaho turatanga misi nataka kukufa wowe nataka kukufa oya ntiharaje rero Imana yari yamaze gupanga ibintu vyose dukora uno munsi kandi yari yabanze no gupanga ako ntiyarizi yuko uza kwegeza kure umuvukanyi wawe inde wambuje kumuvuga izina Imana yari yazi ko ntiyari yapanze ko uza kwihakana umuvukanyi wawe reka guteranya nta muntu yegetswe kure nta muntu naponze nta muntu nabwiye nabi nta muntu ufitaniye bifu nawe nta muntu ntashaka ngo atere imbere sinimana ngo nuzibira impano y'umuntu cyangwa umugisha rero ndagusavye ntukavuge ko jewe sinshaka kuvuga umuntu ndafise impamvu nashaka kuvuga parce que ari ibintu ushobora kuvuga merci beaucoup rero akaba n'ibindi bintu umuntu ushobora kuvuga bikagufasha mu buzima sivyo rero ifoko ururimi mu Kiswahili banasemaga neno likishatoka aliwezi rudia mu kinywa jambo risohotse ntirishobora kugaruka mu kanwa ego kandi rijya jambo imbere yo kurivuga ifo tourner la langue cette fois kubera nuvuga ikintu kikagukwegera ushobora kuvuga ukamenya ko uvuze ikintu neza kugira gitere imbere undi nawe akagifata nabi ego rero veut dire que wirinze ko azagwa babifata nabi umuntu wari we wese kwisi umuntu wari we wese kwisi sishaka kumuvuga nabi cyangwa sishaka kumuponda alors murakoze cyane ego nanje ndagushimiye cyane Lizo naho vraiment leo mimi serious mwabonye yuko vraiment bandenganije cyane bampagarikije hagati sinigeze mbaza neza tunasikia Mungu uko nasikia ndagushimiye cyane leo ushimiye gute kandi urwo avuga ko nabwo nakurese ndetse ndakubaza aya mbazi ivyo ushaka wowe cumubita ikiganiro gihenze ndagushimiye cyane baramukubita byari kwicarana nawe Lord jewe rero ndaryohewe kandi niteka ridasanzwe gukorana nawe alors conseil koha abacuranzi biwacu cange abafana b'umuziki wo mu Burundi cange tout le monde ko ba conseil bwira wewe conseil no habaririmbe bakomeze gukora ibikorwa vyiza hama kandi bakora ivyabananiye aba legend ntabwo vyatunaniye aburasubiye guteranya aba legend abwe na nouvelle génération bitakuwa pajo kukosoa tuendelea donc bakumbure baze barakira amafaranga bashobora gushyira mu bigega vya leta kijya kintu wavuze kwanza kijya kintu bakore ivyo ivyananiye aba legend
ico kintu gisubiremo neza ushaka gukubitwa ikintu yashatse kuvuga bakore ivyo tutakoze yego ndo sagement si vyabananiye nivyo sagement ivyo tutakoze kabebe bajournaliste kuna maneno mnasemaga mnateranya watu ico kiza cyo kucana muri Jean ni nararibonye umuziki w'u Burundi yes byari iteka kwakira Roriro kuri African TV kwakira umulegend inararibonye yakoze vyinshi bitandukanye umuziki w'u Burundi yatuganije vyinshi bitandukanye muri carrière yiwe mu rugendo rwiwe bimwe mufise n'ibibazo ndetse nizera ko mwagumanya amakenga y'ibitandukanye matatanze ko umuco yakoze ibikorwa vyinshi bitandukanye yes byari iteka naho hari vyinshi kumbure tutaronse ku muco ariko kandi byari iteka kandi lizo manizo fushizo mzizi wajiwe ndagushimiye yego akoze gose nabashimiye na Franik an African TV na African TV yego hanyuma ikintu shimiye abacuranzi biwacu nouvelle talent nouvelle heure nouvelle génération mubandanye mukora mubandanye kuba mufise nkuko mwama mubikora indero kuba bakuriye hanyuma ikindi kintu nimukumve amajambo y'abantu abantu barateranya cyane abantu nituri beza vraiment uno munsi shobora kuvuga neza ejo ngavuga nabi rero niduteranye turabe dukora akazi duteze imbere igihugu cyacu iyo ni impanuro ndiko nahanura ba petit frère banje vraiment murabikora neza hariho benshi bafisemo indero kandi bafise indero nziza vraiment nouvelle génération hariho bafise indero ego hanyuma bientôt twari twamaze kwasa ntitwavuze no ku ndirimbo yanjye ngiye bituye twababwiye ko hariho na link mu commentaire Didios on ni nouvelle génération aririmba ari muri Simba Gang yasinye muri Simba Gang dufise ibintu vyinshi agiye gukora bizomuteza imbere rero hariho nundi ariko araza yamaze gusohora indirimbo zitatu muri studio mugabo narasohoka umwana wanje Zalen fils de Lion araje n'indirimbo yiwe très bientôt na video muzoyibona turi kumwe. Yes, merci beaucoup hose abanyanacu kuva ku ntango gushika ku mpera yari Roriro genda ama indirimbo yiwe kuri YouTube channel yiwe. Asante sana.